Bakita gute kwa? Prince. 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 Uri hariya warubuze gute? Arabafunitse bose. Thank you. Arabafunitse bose. Wagwana bro. Pick up sana maniga. Ati arabafunitse bose. Tubandane nakanyuma. Pray it again, man. Yeah. Yo. Yeah. Ego nivyo vuga ego ndacitse bamwe bantega imitego basubiza inyuma taco bafasha ivyo nkoze byose batanshigikira uku mbona niko meze shaka mama ni no gufasha abandi tujane n'abandi dukora imishinga twibagire bamwe baguma baponda batiga imitego everyday imana nayo ikakinga ukuboko imana yavuze ni ego ntibihinduka byamaze kwemegwa ego nivyo si perfect kandi nabwo nkora byiza gusa call me right. OG. From Kaba. Wait, bro. Call me. Right. OG. From Kaba OG. In the holy place. Wow. Yeah, man. Oh yes, my people. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. Oh yes, and Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagatse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, nakubwira ati uno mwaka dusakazi kenshi bya atari right now. Twatembera hano kure cyane, twafashe imodoka twerekeza ahantu kure bya atari. Right now turi mu ntara ya Kayanza aho twagiye kubereka za talent. Twarakubwiye yuko tuzokuzanira talent ziri mu gihugu hirya no hino. Right now Akayanza ati turi kumwe nande. Uribaza ati ni wenyene biza kugenda gute today? Today ni show ico ndagusaba gusa kora subscribe right now. Mr. Radio on the mic. Kuri kamera uri kumwe na Carf. Wagwana bro. Uranyumva manigi. Fresh. Sasa gire mpamagara rero umuntu umwe gaha bro. Wagwana bro. Welcome my nigga. Yeah. Nakubwira ati today in show bro. Hey brother. Pick up sana bro. Go fresh. Yeah, cool. Take mic brother. Cool. Yeah. Let's get it on. Yeah. Mezeneza bro. Yeah, I'm cool. Sikia migeza micro. Yeah. I'm cool. Man brother, nakufise imizuka ya OG bro. Yeah. Koze God man. I say Koze God. Wait. Bakwita gute kwanza bro? Me. The name is of superstar. My name is Rainy Man. Sasa brother, wait. Rainy Man bisigurike bro. Imvura y'amafaranga. Yeah, Rainy Man sometimes imvura y'amafaranga. Imvura y'amafaranga. Sasa brother, akute witwa imvura y'amafaranga gamuti. Yeah, Koze even I'm a young hacker pro. I'm a young hacker pro man. Yeah, hacker man. Sasa brother, mbega niye mpamvu yatumye wita young man bro? Yeah, just because kubera ko sometimes uronka inoti nyinshi gamuti. Reka ndabivuge gucyo nyene mani ziba zihari urazi Rainy Man aguma rekura. Wagwana brother, use flow nk'iyo mu rapper man. Yeah, sometimes ndumu DJ urumva. DJ, Mr. DJ. Yeah, ndumu DJ nukuvuga nkaba ndi n'umuraperi ingoma ndazikorera. Gusa mugabo talent yanje sinovuga ngo ndakeneye ngo ibirenze. Urazi nyene utagira inkunga urifasha niko bimera ego. Utagira inkunga uca wifasha brother. Ndamukiza abakunzi ba Lloyd TV kwanza bro. Yeah. Everybody kuri Lloyd TV. What's up? Yeah. Babwira ati what's up bro? Babwira ati today in the show. Bayakira wari wese. Rapa rero urazi kumwe twinjira freestyle. Let's get it on bro. Yeah, freestyle. We need the beat. We need the beat. Yeah, we need the beat man. Abakuzi ba Lloyd TV mva yuko. Yeah, we need the beat. Tubadukeneye beat. Yeah, tuatwike. Nakubwira ati today in show reka ndamuhe beat kugira dutangure nko mu rapper. Yeah. Yes, bakuzi ba Lloyd TV bana today in show. Nakubwira ati turi mu Kayanza. Twagiye kwasa umuriro. Tuguma tuzanira impano zitandukanye. Urazi yuko Burundi bufite impano nyinshi ndabesha nonega bro. Man, Burundi buhezagirwe man. Turi mu gihugu cy'amata n'ubuki. Brother. Ariko mu Kayanza hararonka beat. Let's go bro. Yeah. Urakubita nk'umurapa. Gusa nyene ko niba bimeze mba nyene ninjire muri beat urazi nyene ntacikora gucyo nyene wangu. Yeah. Let's get it on. Ibi byose dukora nitubikora ngo dufise ico dukeneye. Burundi bwacu bwabwiye icyubahiro. Acha reka ndaguhe beat bro. Yes bakuzi ba Lloyd TV. Yeah. Urayumva fresh? I know. Fresh. Ndayumva fresh boy.
Everybody see me like it's a bad guy, but it's something so I wanna give you respect. I found this respect in this young rapper. Everybody give you respect, I don't care. Who can you see you for man, run man? I don't care who the fuck you are. Understand this name? When you call me young star, I don't care what you do. Call me young bad guy, bad boy, man. Call me bad guy, bad boy killer. When you call me bad boy dealer, call me DJ Alpha man. I don't care who you are, man. Give you respect, yeah. I know you think that it is crazy. Everybody see like this bad guy, man. When I'm coming back and in this rain, man, the money comes up like it's raining. Don't sing it, it's raining. Yeah, the song will give a fuck, boy. Yeah. I don't care who you are when you see me in this street. But you see me in this motherfucking professional young hacker pro. When I give you this freestyle, I don't care who you are. Shut the fuck up, hear this message. If a man comes up in this beat, I don't care who you are. Understand the rain man coming back in this KYZ city. Young man in this Yafa man. Everybody give you respect. I found the respect in this beat. But in this rain man I'm coming back. The beat rapper, young rapper in this way. The beat maker, DJ Yafa, give a fuck man. Who understand this song, man? Give respect when you see me, this is sweet. I'm a young money bunny, yeah, for men in this red man. This is freestyle, give you a fucker, yeah. When me bunny, this is TV, man. Give respect when you see ya for men in the rainy. I don't care when you see in this motherfucker. I'm coming back in this motherfucking sky. You need to me finish this beat? Tell me, yeah. Cause even so I'm coming back around. Yes, bakoze wa TV. Yeah. Ko uno musi nabwiye ati ni show. Thank you, man. Munara yakayanza aho twagiye kubereka talent zitandukanye uruva yuko Rain Man bro. Sasa ebara imizuka myinshi ko ari icyongereza bro. Yeah, cause even Burundi bwaranyigishije man. Urafise imirongo y'ikirundi gamute? Imirongo y'ikirundi irangora sana man, kubera ko nizi ndirimbo z'amahanga kwa nanga zifitiye ishavu. Yeah. Sasa brother, right now duhagaze ngaha. Yeah. Ushaka kwandika ibintu ubona ngaha nyene gamute. Ibintu ushaka kwandika ngaha nyene. Abantu uri kurabona ngaha, ibintu ubona ngaha fresh. Kubera nizi kirundi ndamutse ndirimba ikirundi cyo batera ubwoba. Niyo mpamvu ndabyandika mu cyongereza. Yeah. Byo batera ubwoba gutega mute. Ko numva afise science nyinshi wabyumva nyene uwiza abayarize man. Nituririmba bya bindi by'uburofa ngo by'ihundo. Bakoze ba TV je niko ndamuraba umujama mengani gangster bro. Ko gangster bro. Yeah. Sasa brother muri quartier ububayeho gute ko muri quartier usanga aba gangster babayeho kuntu ugasanga ntibashaka kuvugana n'abandi bantu brother we now muri quartier ubayeho gutega nyene rimwe na rimwe bihora bishika nkigunga mugabo gusa abanzi banzi nk'umuntu akora mu mashini nta muntu numwe atandondera mu ntara ya Kayanza ego kweri ati kuri mashini je ndakaze bro man ndi serie kweri nani mikino ya Nzanywe ati kuri mashini je wallahi bana baranzi hose icyo mukeneye kuri mashini muze murondere yafa mu Kayanza kigwati ibi nitubikora ngo kubera ngo nukugara mashini yo kumwa imashini imeze gutega computer man yeah computer protocol yeah bro shaka wandikire imirongo y'ibintu uri kurabona ngaha rena bro abo mu kirundi byongora sana kwanda muzindira mu kirundi icyongereza let's go uramutse wandika nk'ibyo ubona ndabona nyene abagenzi bamwe nyene baba bashaka nyene bagira ico tubahereza ndazi bamwe muri mege mwamwibaza ko ari ubusazi ibi ni muziki tuma tubikora Rain Man abaturungitse ku TV kugira tube turabaha ihangane Rain Man wagwana big up sana yeah big up abakozi wait guma ngaha brother abakozi ba TV hari nabandi ba rapper today nabwiye ati ni show ico ndagusaba gusa wewe icara ugume hamwe bro welcome my nigga yeah bakozi ba TV turi mu ntara ya Kayanza reka tujye show brother vipi sasa bro yeah let me give you this man bro guma ngaha bakozi ba TV bakwita gute bro Chewanyita Young King Meto G bro guma ngaha maniga wait bro bakwita ni Young King Meto G Young King Meto G yeah bro who rapper bro let's go twende na beat yeah today the show bro agufuse bigenda gute man genda hambira nta numwe yumfuta man skia turihanganira barapera turihanganira ni bro yeah ndashaka kwanza ucyondeka muri commentaire mbega mwaba baniga ninde aza kuba yafuse ubundi ninde yabitoye
ninde yashize hasi ubundi aba rapper urazi n'abantu bama muri competition ya buri mwanya arwe nawe turi mu ntara ya Kayanza nabwiye ati ne show ogisi bakunzi ba Loy TV yambwiye ati mpa beat brother wamwumvise mwene yakubise maniga namumvise uri tayari kumufuta uri tayari kumufuta okay brother yeah let's go Young King b'imetoji twende undi jendi ncuma jikuba marirungu hip hop yanje nzoyikora mpaka mu makungu hip hop ko bayizi neza bayitumukura ya guguma nandika jigwe singoheka shaka kugera ku rwego rw'abanyamerika ntibumpagarika jigwenda guruka mirongo ntibura iwanje gumikoroka nice vyiza bibi nkabimanika meto jizo nguma ndapfa nguma ninjiza amabiti kuma front guma mpereza Babylon handaka cyatekereza akumva ivyo nkora ashatse nkanamwiza vuga make genza make kuko aho ndi ntaburaka dimeto jizo zinadekaze nyembore pinga ngwe nuriba hano Kayanza baranarizi nyita mu kingi Chendi komanda jini nkanga nimwe bibamba cyo kuri uri mwiza usa nirirenga wait bro wait agisi bakunzi wa Loy TV ndashaka kwaza wandike right now bwega mu mujama we n'uyu ninde yafuso wundi bro kuri wewe we n'uyu ninde yafuso wundi so shobora kuje kwiprogramira abakunzi baraduprogramira bakaraba ati we hindura ha nawe giruku kandi turabitahura no kuvuga warushije ubunde je arashobora kwevurira yeah sasa brother take mic bro yeah give me bakunzi ba Loy TV we brother wamwumvise kuno yakubise we nawe ninde yafuso wundi nyene twese turabarundi bro ndashaka kuvuga ati je namufuse cyangwa yamfuse okay reka mvuge muri jiri baraprograma nyene batubwire wakoze gusa je nifuza ko twese twogira amahirwe nta kindi kweri maze nakubwiye ati today ni show cyo ndagusaba gusa icara wumvirize mani wandike muri commentaire mbega n'uyu wafuse ubundi ninde byandike muri commentaire turabikeneye brother sibyo kugira ngo tumenye mbega who is the best nabeshaga maze ninde yashoboye uyu sasa bose barashoboye nakubwiye ati arabaraperi benshi today brother none mwamwifuza izindi freestyle tubaye none brother welcome bro today nakubwiye ati ebana ndakuzanira talent aho zishoboka hose bro welcome brother you know today in the show gusa numva nkumbuye freestyle man ndaguha time bro ndaguha time wait mwese ndabahereza ni mukiri noma yeah wait bro take mic bro yeah gwagwan bro biri gute msaza braza ni fresh kabisa bana bakwita gute bro man mi banyita Doramani from KYZ brothers bakwita gute bro banyita Doramani wa Doramani bisigura iki Doramani ni kuvuga je nayihaye signification yiwanje man Doramani n'umuhungu yiteze kuronka amafaranga muri kazoza bro amafaranga y'amadara yeah unasema shaka ukina umupira man abasanze kwitere nico gituma mba nkeneye guma ndaba brother wait rindira gatoya basi bro cyangwa utiye ko bagufunika man jewe ntimwari mwambwiye ko ari na competition ariko ko bagufunika tiye ko bagufunika bro umuraperi ya Marigado ndabeshaga maze umuraperi Harris ya Marigado bro Doramani bro uri tayari gamuti mimi niko fresh kila siku mimi niko tayari sasa brother nk'umuraperi rero everyday ya Marigado sivyo none gamani turi mu ntara ya Kayanza ndashaka ko twereka uburundi bwose yuko mu ntara ya Kayanza adufite talent hari abaraperi bafite talent ndabesha none gamaze iri fere ko tuvyerekana kugira ngo mu Burundi bana yuko mu Kayanza dufite abaraperi bafite impano sivyo none mana shida kabisa uri tayari none shiremo beat maze nta wasi bro uri tayari urabafunika bro uri tayari si competition gusa impano cyane ndayigaragaza okay sawa let's go uri tayari gamuti man piga sasa tuendelee Monkey sikia monkey bro urayumva
Ya mimi naisikia sana tu. Unayumva? Kabisa. Ko tayari? Ya. Ko tayari? Ya. Aha. Aha. Twende. Ibyo dukora maniga tubikora Bakoze, tubikora bro. n'ubushake. Beshi baradupinga ariko twebwe ntiducika intege na gato. Tuguma dukora twandika imirongo nubwo baguma badupinga maniga niba vyumve twese tuguma kuko twebwe dufite impano. Ntabyo kuvuga amanyanga twebwe tubikora uko biri mani. Impano yacu murazi niyo kugora n'ukuri si kwicara. Bose tuzobafunika kila siku kila chini mani. Kura maneno ngaho dushira ibikorwa ngaha twerekane uko mukura amagamo ngaho kubera ibintu n'imana ibintu tuguma ku murongo nubwo baguma badupinga ntiducika intege na gatoya twebwe dufise impano ikomeye hano mu Burundi tuzandika izina byanka bikunda haba imidugo canke imimanuko hose tuduga nta kumanuka nta kujugumira twebwe dukora imirongo tuguma twandika ntabyo guhagarika tuguma dukora twebwe nta gucika intege bose nibana nabyumve ubu jewe mfise impano nahawe n'Imana nta n'umuntu muri mwebwe yayimpaye bose nimugende muvyumve yuko jewe nanje ubu nimurapera akomeye mukatanza mwese mushaka munavyumve ya man. Let's get it on, bro. Bakoze ba Loy TV. Sasa upeti. Yeah. Sasa. Arahari. Brother. Yeah man. Sasa. Bakoze. Maze. Wait bro. Bakoze ba Loy TV. Ndashaka kwanza umbwire uwo mujama bamubonye gute bro? Yabafunise bimeze gute? Ndashaka uvyandike muri commentaire right now kugira ngo tumenye mbega turafise talent, mbega impano z'u Burundi twodifasha gute, mbega mukayanza hariho impano bimeze gute? Brother, yeah. Take 5 bro. Mbega wabafunise bro? Man, je ndiko ndiyumva nashoboye kubera mwaba nta wandushije nayo wavyumvise. Nasiya abarapere icyo wait. Abarapere icyo ndabemerera bariyemera. Avuze ati jewe mwaba bose nabafunitse. Bro, wabafunitse? Ya man, bose bavyumvise kandi banavyemeye. Bakoze ba Loy TV ku ruhande rero bacha bavuga ati hari uwundi muraperi. Ati hari undi muraperi afite talent ashoboye avuye ku ishuri yambaye style zo kwishura ariko afise impano turamukoresha kugira ngo twereke Burundi impano z'u Burundi. Brother, welcome bro. Thanks bro. Welcome. Umeze neza? Yes. Bakwita gute bro? Moi je m'appelle Dom K. Moi je m'appelle Dom K. Dom K. Bana je numva bavuga ati maze munume si fresh. Je numva bavuga ati bana uyu mujamara Renze. Yeah, mu bikorwa byanje ndarenze kandi ibyo muri byose mba ndenze. Sasa wowe ari ngaho umupetsi ari kara rap wamwumvise gute gamuti? So uwo mu ruhande rw'iwanje uwo n'umwana aracyari muto. Wagwana bakuzi ba Loy TV. Bakuzi ba Loy TV urasikia avuze ati uwo oya namwumvirije ariko jewe uwo n'umwana. Bro kubera kuvuze ko ari umwana kuri wewe. So imisara rayifise ariko mu bikorwa bisaba ko atubwira nka challenge yiwe nka channel yiwe akatubwira ati bimeze uko. Ati rero bro wowe uvuze ati jewe ndamufuta fresh. Uko tayari? Tayari. Hororemo beat. Yeah. Cameraman uramubona fresh. Sasa brother maze reka turabe yuko amufuta by'ukuri. Avuze ati je ndakaze bro. Babwira ati jewe ndakaze bro. Yeah. Ati jewe ndakaze kandi guma nandika. Bro subiramo ati jewe ndakaze kandi guma nandika. Okay, let's go. Ati jewe ndakaze kandi guma nandika. Yeah. Kumenga wumva ubwoba gamoto. Ntabwoba. Twakazi twakije ko tukazi. Sikia. Yeah. Yeah. Ndumunya kajanza ngoma ndabaganza manika ibiganza inkuru z'urukundo imikiri nkabukuru. Yeah, manika.
andi umunyakayanza ngoma ndabaganza manika ibiganza iyi nkuru z'urukuru kurundi mukiri nk'amakuru bati umunyakayanza nituyiga turayiga turi kwisonga umva isonga igukora ahantu ntituri ibintu turi abantu ereka umunyakayanza hasumurwa n'umwete ntafite mu kazi abikora neza Nick gas itwanyakayanza bavuze ya icyaro tekereze uvyumvirize impano simatiriza umuziki ndakora bakumviriza cyakubaze na on the floor ndidukangwa n'ibiguruka tuguma twiruka tubacapu ufise flow ziryoshe kuruta inyama y'ikindi uzobaze n'ahandi hose kwiringira abana b'abana ivyo n'ubusa sabusa nakwiringira imana imwe yo mw'ijuru igeza kogwa n'isoni kuko amajambo ubwayo yatuvuze ko tuba stari n'ukuri imana kimwe kubesha gusa. Wait bro, bakuzi ba Loy TV ndashaka haza umuntu umwe ducira urubanza si fresh, umuntu umwe ari tayari ninde ngo hano bro adutanguye yavuze ati ni umwana kuri je bro, karibu bro, yavuze ati ni umwana kuri jewe ndashaka abantu bari ku ruhande sasa brother take mic bro. Wait brother mani babwire unasema mani tuba twumva dukumamba beat muze ko mangenda isezereye TV. Okay ndaguha time bro mani gahagarara uko raba hari ya si fresh bakwita gute? Mimi naitwa Fameka. Igereza micro bro. Mimi naitwa Fameka. Unaitwa Fameka? Fameka. Mtoto wa KZ. Mtoto wa KZ. Ken City. Yes. Wagwa sasa brother wewe ni ngaha uyu jama yavuze ati je uyu mupeti na mufuta bya atari. Yego. Bro uvugisha ukuri. Muri aba babiri ninde yafuse uwundi? Muri aba bahe. Uyu n'uyu. Bro egera hano. Wewe kuyapa bro. Kuyapa. Ngerageje kuraba muri aba babiri. Umuntu yagerageje n'uyu. Wagwana. Yo. Take 5 bro. Bro unasikia? Yes nagusikia. Avyemera. And I am not. Kubera iki? Kubera ko nzohora ndi wa mbere. Sasa base bakuzi ba Loy TV abafana ntibabesha avuze ati je ngerageje kuraba uko bakubise umujama yabafuse. Nawe nimba ari kuvyemera avyandike muri commentaire. Mbega who is the best? Ninde yafuse uwundi mu abajama? Ninde afite talent irenze kugira ngo uburundi ubone talent? Uri ngaho? Welcome brother. Yes bakuzi ba Loy TV nakubwiye ati today in the show. Today in the show. Wagwana bro. I'm good bro. Gute msaza? I'm good. Umeze neza? Yeah. Umeze fresh? Yeah man. Okay bro. Ndashaka mukiza bakuzi ba Loy TV brother. Yeah. Ati mumeze neza. Muko fresh. Ati mumeze neza. I'm right all the way from Kaba Oji in the holy place. Wagwa. Yeah man. I'm good now. Bro. Yeah. Unasema I'm right all the way from Kaba Oji in the holy place. It's a home. Yeah man. Cameraman. Yeah. Witondera ivyo bintu. Uvuze gute? I'm right Oji all the way from Kaba Oji in the holy place. Yeah man. Sasa ujama. Yeah. Umujama rero atangiye kunera ubwo tutaranatangura. Agumvise izina ryiwe ryonyene. Yeah. Sasa brother, tukiri ngaho. Biri gute man, umeze neza? I'm good, umeze fresh. Ndabona uvuye school brother. School vyagenze gute? Vuye school gukora gakwizi vyagenze fresh. Vyagenze fresh. Bambwiye ati rero ati uri umuraperi ukaze man. Bando umuraperi akaze. Ati mu karere urakaze? Mu karere? Dakaze sino mu karere gusa. Ati si mu karere gusa. Sindiroko. Next time I will be international. East Africa international rapper. Wagwa. Yeah man. Brother, uko tayari? I'm ready. Twatse nariwe. Uko tayari? I'm ready man. Twatse umuriro. Twatse. Wagwana. Yeah. Wandike muri commentaire. Who is the best? Nindakaze gusumbya abandi kugira ngo twereke uburundi impano ziri mu Burundi. Nakubwiye ati right now twatembereye mu ntara hagati kugira ngo tukwereke impano z'u Burundi ibintu bikomeze kugenda fresh. Okay, let's go. Yeah. Ati jendi tayari? I'm ready yo. Tayari. Yeah. Cameraman. Uramubona fresh? Yeah. Bro.
Monkey. Wagwan. Here we go. Play that beat, man. Yeah. Here we go. Call me right. Yeah. Here we go. Yeah. Call me right. Buri munsi arazinduka ku muhanda yiruka iyashuri koroka ubwenge buribuka ubutoya yasize nawe atabishaka abandi barara mu mashuka nawe ku mabaraza ntagira nicyo yifuka arababaye baza ko hari iyo babayeho imana itabishaka babaye ibipande batabwa ku ruhanda bo bigize inyange n'ibande tagela everyday kuri street bahamba bazura boronka icyo ridenza Shute Angel we yaje nk'abandi amahirwe ntabamwe yisanze mu bindi ku mumanuko bakorerwa ibibindi haduka n'ivyinshi bibavuna umugongo nubabaza inzira nayo bazinga abasove binosi bakora tamembo witiboneke asenga icom yibagireza ntarezi y'abantu yirira utwatsi twamyeho twaremwe na ruga nk'ibindi byose yamana gutsinda kamakuru gamba mada yari bageni ntumubaza yo tuwo cyane tubandanye tubandanye are you ready wait bro yeah wait tell me bakoze wait wapeti unasema uvuze gute ngo hano peti yangu ngo hano agararaga peti yangu gute arabafunitse bose umeze neza bakita gute kwa Prince uri hariya warubuze gute arabafunitse bose thank you arabafunitse bose wagwana bro big up sana maniga ati arabafunitse bose tubandane nakanyuma pray it again man yeah yo yeah ego nivyo vuga ego ndacitse bamwe bantega imitego basubiza inyuma taco bafasha ivyo nkoze byose batanshigikira uku mbona niko meze shaka mama ni no gufasha abandi tujane n'abandi dukora imishinga twibagire bamwe baguma baponda batega imitego everyday imana nayo igakinga ukuboko imana yavuze ni ego ntibihinduka byamaze kwemegwa ego nivyo si perfect kandi nabwo nkora byiza gusa call me right OG from Kaba wait bro call me right OG from Kaba OG in the holy place yeah man wagwan sasa brother tukiri ngaho nyene yes bakunzi ba Loy TV tumenyere abaraperi benshi hariho ba FABLOVE ba B-Face on the flow n'abandi benshi batandukanye bega uno munsi ubu muririmvyi wo mugereranya nkante brother niwe muraperi wemeraga mu Burundi mu Burundi wa kwanza uvuga ati kabisa umuraperi je nemera mu Burundi ndafise wa kwanza mentor wiwanje avukanye ne mukayanza yitwa gute bro rugamba kwenye flow Rogers sanaji chanza nduwa number 2 say rugamba kwenye flow ati Rogers niwe wa mbere mu karere Rogers much respect ati wa kabiri acabande right OG from Kaba OG ati wa gatatu na acabande yeah man wa gatatu nzomukubwira after yeah sasa ibujumbura abaraperi benshi man hariho ba FABLOVE ba B-Face on the flow n'abandi benshi who is the best bivana mani no kumuntu bwawemera umuntu nanje nakubwiye bro muri generation yiwanje murapere nemera sana no bita explosive kuva muri overdue yeah man overdue ndamwemera sana wagwana ama big bro big up sana explosive kuva muri overdue kuba snowkey sasa brother mugusoza ikiganiro ndashaka kwanza wewe wakurikanye kino kiganiro wandike bega who is the best nindashoboye gusumbya uwundi bega muri aba basore ninde afise impano gusumba uwundi brother akajambo kanyuma bwira abakunzi b'umuziki abakunzi ba hip hop mu Burundi kamwisho je ubwo turavugana nabo muga freestyle sivyo hola everybody ari ngaha azeyitabiriza G maze ati everybody ari ngaha azeyitabiriza G let's go here we go muri ready turi ready yo niteka inoro kubana bo mumu bafata kuma bahigama ene amatara citse wapi ntibakorera kwibu n'abadokiteri barenze n'abashiriri nibu bipingu zo bibazeho mikaba irindi ngorane n'abadutera ereri
abana bo mu muji bose ubu ngo nama bararasatura bagakunda fizoro bakunda kwiga bihotike batinya biyoro n'abafana ba oji bose gira ati oh thank you everybody. This is how we do, man. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Yes, bakozi wa Loy TV. Bakozi wa Loy TV. Ati nanje shaka kubasezera brother. Welcome bro. Yeah man. Yeah brother. Bakozi wa Loy TV. Yeah. Chengere ndabacire mwese murabarundi nga. Sabugana ndabaciriye umugani ndabibutsa kakera. Yeah man. Wait. Yeah man. Let's go. Kubera abana benshi ntibazi ibintu bya kera nshaka ndabaciriye ku mayange bagenda bumvisa amateka ya kahise. Yeah man. Yeah. Kera baci imigani gana kariho akaranga kakera kuva kera kamyeho kwaruka gubu byinshi ntitwabisanzeho rikamatwa dusumira vyarabayeho turahumvira byinshi cyane bitakiriho n'abandi benshi cyane twebwe tutasanzeho abarundi bakera barakunda gukora gufashanya ibikorwa by'agaciro ntangere bankundi ngicarose ntibasangire baraja hamwe nta watera ubundi akagere barundi bakera barahana bageni mugeni wa kera burya ntiyakobwa amahera dafise nka bihembe ntiba mu kugabira dafise mani waninda yikaravuga ibintu byinshi mani ati ninda yikaravuga bro let's go bandanya bro turumva kera bavuga harabaye intambara izo ntambara by'ukuri zarabayeho niko vyari intambara zarabayeho bugwana ijoro n'umutaga bari mu mbeho bugwanira Burundi bwejo ngo buzobeho baharanira amahoro gusa ko yobaho bugwana uko batiteze ni kutamisaho iragijya abasokururira gahoraho ubwo batagihari ntituzobibagira man wagwana ma big bro big up sana brother. Sasa ndashaka remo akajambo kanya mubwira abakunzi ba Loy TV abantu bakunda hip hop abakunzi ba Loy TV ico no batumirira ni gukurikirana urubuga fresh hanyuma ikindi naco ni gukurikirana Doramani ku mbuga zose aherereye hose YouTube ushobora gusacinga Doramani nyene urashobora gusanga kibikorwa vyiwe ari karakora hari hose cyo gashobora kumandikira kuri page ya Facebook ni Doramani Budi cyo kandika Doramani nyene ashobora kukwishura aho uca hose no kuri Instagram nayikoresha hose imbuga zose ari live murashobora kuvugana nawe hanyuma ikindi no tumirira abarundi ni gukunda umuziki ndundi bakareka kwishinga ibinyamahanga hagati y'ibinyamahanga banza gukunda iwanya aho ba imbere yo kukunda ibyo mu mahanga man hamasa abantu bashimiye wait brother biga umuraperi wemera wenga mu Burundi nowe haro ba FABLOVE ba BFC on the flow nabandi benshi kubgawe umuraperi uvuga ati big up sana je umuraperi wese akora ibintu fresh je ndamwemera yuko akora ibintu neza ukora umuziki kwanza ndundi wese akaba awukora ufitanisha ndamwemera kubera bari karabikora neza ateza imbere Burundi bweje sasa brother kandi gushimira bro thank you so much yes bakunzi ba Loy TV reka turagize ikiganiro sivyo none ariko ndashaka wandika ati bega who is the best nindashoboye gusa ubundi ninde mu raperi afite talent yes bakunzi ba Loy TV reka ndagushimire wakurikiranya kino kiganiro ariko ntiwibagire gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news yari Mr Radio we love you so much Loy TV wagwan puba